n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, alhamdulillah, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mikaeli Salama bosi, umeze neza? Ndashima. Ubandanye ugabanuka. Ego. Ibintu bimeze neza. Kubwa Apis Fitness Center. Yeah. Hama urabona ko nambaye Jibu nkambara na BTV. Aya n'amabara ya BTV. Na Jibu. Na Jibu, yeah. Umeze neza Mika. Je meze neza. Turikana kuwa kabiri w'indwi. Kuwa kabiri none urongeye kugaruka. Ego cyane. N'amahoro menshi. Turashima vraiment. Yeah. Yes, twatanguje akaririmbo kitwa ça n'existe pas ka Johnny ni kubera afise isabukuru y'amavuko no munsi tugire ko tumubwira ati joyeux anniversaire Johnny yaruka kuduha akaririmbo kitwa I'm so drunk nizere ko nibindi bibiri nyuma hariho n'undi afise anniversaire mwatanguye mumuvuga reka nanje vuga ati nyakubahwa n'icubahiro n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi tumubwira ati sabukuru ryiza ni Evariste ndayishimiye ariko kandi hariho nabandi bantu bafise ama anniversaire hariho abakuzine hariho mama Loha ni Sandra hariho na mama Abi ni Claire bose ndababwiye joyeux anniversaire abo bose rero tubifurije isabukuru nziza Imana ishishikara ibahezagira muri no mwaka wa 2021 n'indi myaka yose isigaye. Ego cyane kuwa kabiri nkuko vyama twamatuza tuba cancane kubibutsa abo dusanzwe dukorana nk'aba partenaire canke abakiriya bacu bafise ivyo bahayanisha ngaha muri BTV mwinga bw'ivyuma badufashe muraziko dufise Apis Fitness Center ni imwe tumazigiye dukorana ndetse twese abakozi bayo twese abakozi ba BTV twinonorera imitsi kandi nibaza ko bariko barafasha ubuzima bwa benshi. Apis iri hariya mu Kinindo kujya Rumonge kuri ya station yahoze yitwa Kisio izina ry'uburiragoye ariko tuca tuguma dufata ijya Kisio ariko kandi turafise na block ni kinyobwa block usanzwe uziko muri no minsi arico kigezweho ikinyobwa kugurura ntibisaba tilbusho kandi ngo ntigitera imifuke ntagasibe ya ni block ugikeneye ugisanga mu gihugu cyose kandi ku giciro kimwe ibihumbi bitatu gusa n'amajana 5 ego turatandukira kuri Jibu n'amazi meza kandi amarinyota afasha cyane turamutse abitwa ba Elsi hariya muri Jibu n'abandi tubabwira ko Jibu niyo mazi natwebwe muri BTV twayise yego ariko kandi turafise publicité ya Search for Common Ground yitwa twiyubake murazi ko Search for Common Ground tumaze gukorana ibintu byinshi harimo zandumudeje n'ibindi bitandukanye n'abandi turabarindiriye muze mumenyekanishe ivyo mukora hano kuri BTV umaze kubona ishiramwe nk'igiri rya ritwizera biboneka ko dufise ijunja n'ijambo muri kino gihugu cacu Burundi no hanze ego cyane tuca turamutsa ba Rodrigue na ba Cynthia ba Jean Paul bose bakora hariya muri Search for Common Ground ego tuca tubandanya kandi na Spidernet murazi ko ari ya mbere nga mu Burundi tanga internet imeze neza nyamba muhora mubona ama live abaye uhereye kuzigihugu nyamba ari defile nyamba ari bikini Spidernet murazi ko nga muri BTV kugira internet donc post ibintu n'ibindi bitandukanye ni kubwa Spidernet turamukije ba Arno n'abandi batandukanye tuca turangiriza kuri Star Times musanzwe muziko ari abantu tuma dukorana tous les jours nyamba mutubona biciye kuri Star Times ni kuri 106 cyangwa kuri 781 rero Star Times inovuga ko yamifise bishasha ubuho murabona ko yatuzaniye ama plaques solaire n'ibindi bitandukanye reka tumira amate kuri yo publicité yabo aho batuzaniye byinshi barahinduye akantu urana ko bahinduye akantu kabisa urabona ni atari inyuma y'ama ecran n'ama promotion y'ama decoder n'ama antenne n'ibindi unye batuzana ibindi bishasha reka tumira amate kumbure tuca dutandukira ku bindi for darkness Ross go arrange your own Star Time solar home system make yourself follow enjoy digital life Time solar ego yes inyuma y'ibihayanisho tuca tugira ko tubabwira ivya top 10 murabona ko twacerewe gato ariko twari twatwawe no donc no kwigina umunsi mukuru w'abakozi basko itariki imwe yashitse dufise n'umunsi mukuru w'abakozi n'ibikorwa n'akazi urumva twaciye tuba turongera indirimbo ya mbere hajya yitwa ibanga
ariko igomba isubirizwe ni ku munsi w'ejo muri kano kanya hariko haraba amatora kuri urubuga rwacu rwa Facebook page ni Best Entertainment Television canke YouTube ni BTV Burundi murashaka kugenda mu gatora ni commentaire imwe gusa indirimbo nazo zihaya donc ziriko zirayiganwa ni nyinshi ziba zasohotse mu kwezi kose hasohotse indirimbo nyinshi zirenga 30 kandi nziza nikiba ari gikorwa coroshe gutoramwo 10 ariko 10 zagize amahirwe kuno kwezi nizo zikurikira dusabe mu binga bw'ivyuma ba ducishirizemo umukobwa wanje ararenze manuka tamba duga tamba nami konje we mama kai lavo ndira ngugaranire mu mushaki yoga barakida anaki eitiso makanaki andilele makanaki devosi orumuti yaga korumuti horumuti indirimbo mwazibonye ni indirimbo hariho Ararenze ya B-Face hariho Kamensi ya Estanish hariho Bogos ya Alnovic hariho Tamba ya Keimucho hariho Kariwabo ya Mr. Chorus ari kumwe na Akes hari indirimbo yitwa Bado Kidogo ya Paterne HP ari kumwe na Lina hari indirimbo Ugurura ya Gagabru hari n'indirimbo Makanaki ya Thompson ari kumwe na Black G hari indirimbo Korumuti ya DJ Frankis ari kumwe na Air Pro haro kandi n'indirimbo No Barrier IB Nabil izo zose mu kuzitora uca kuri BTV Burundi YouTube canke Best Entertainment Television kuri Facebook ni gushika ku munsi wejo isaha 3 z'agatondo aho tuzoba turiko turaharura kugira tubashikirize uko vyabaye nibaza ko muri B Live tuzogaruka tubabwire uko bizoba vyagenze ego cyane ayandi makuru rero na cyane mu kugira ngo dukwakwanye barako iminota iri kiranyaruka cyane nko vyama kandi twavyemeje ku munsi wa kabiri hari agace twama tubazaniraho duhera nga mu Burundi tugazunguruka tukaja mu Rwanda mu Buganda Kenya Tanzania tukaja no muri diaspora ku barundi bacu bari hanze aho twarondeye kuza turabibutsa gatoyi y'umuntu yavuye uno munsi rero turahera mu Burundi aho twavuze ati ni B-Face n'umuririmbyi amaze imyaka myinshi aririmba nubwo benshi batangiye kumumenya cyane mu myaka 5 iheze aho yakoze indirimbo La Différence ikamenyekana mu Burundi no mu Rwanda n'ahandi hatandukanye ni nyinshi yagiye arakora ama challenge n'ibindi ariko twagomba tubibutse B-Face yatanguye akorana indirimbo n'uwitwa Baby Shoe umudemu raho ntaze iyo yagiye ariko rero ni B-Face hari indirimbo ya mbere yakoze y'amasanamu ni indirimbo yitwa Hip Hop is my style canke haro n'indi yitwa Sisomeki bisa n'ivyasohokeye rimwe nibaza ari wakuno musi twabahitiyemwo Hip Hop is my style reka tuyikurikirane gato Hip Hop is my struggle Oye kurapa harabavuga ngo ni bounce abandi nabo bakavuga ngo ni chill flow cause na change flow kama Mr. Out of flow yes I guess bro arafise iyindi ndirimbo yitwa Ararenze nigezweho reka nayo nyene tubacishirize niyo ya nyuma ageze ko B-Face tusabe mu binga bw'ivyuma nayo nyene bayiducishije umukobwa wanje ararenze ukumukunda sinihenze indirimbo yitwa Ararenze twaberetse aho yahereye ubu twaberetse ahageze tubandanye dutandukire mu gihugu cy'u Rwanda uberetse twari twabazaniye Bruce Melody uno munsi twabazaniye Soshomura rero n'umuririmbyi twamenye kubw'umuririmbyi wacu yitwa Big Fizzo hari indirimbo yitwa Hansange kuri ryabuye hamwe twawira dusabe mu binga bw'ivyuma yidushire ku gato
Hasange ya kuri ryabuye Aho dukunda kwicara. hariho n'akabari kitwa Hasange, mu Nyakabiga. mbehani wanyu ku gice cya gatatu Hano kwa ne. Samley Pro Tubataje cyane, na hakunda Mama kwicara. Chloe ariko hakunda- agasupu baragahevye kabisa ngira ngo ni si- kubera ni mpaka amabuwate n'ibindi Yego, byose bisubiye ku yego nguru cyane, ya. yego ni Hasange niyo twamenyeye ko Bruce Melody yarakoze rero n'izindi nyinshi zagiye ziramenyekana ku ndunduro mavi n'izindi zitandukanye Ya. ubu arafite iyindi ndirimbo shasha ariko itafashe neza imaze nk'amezi 8 ubona ko yaririmbye n'iyitwa COVID-19 ariko twashimye tubazanire iyi maze umwaka yitwa Yayobye mbabarira Yayobye ya yes I twagiye Made beats on the beat. karenze umunwa karushya ihamagara karenze fone karushya isobanura yayobye iyo mesaje message yayo ni bya bindi wihenda ukandikira nka bite sheri ucabandika nka so wawe oyaye ni ukuvuga urashaka kwandikira bite sheri uri hehe muri no mwanya kandi uri kumwe n'umugore wawe basi hama umugore akacumbwira ati mbabarira yayobye kandi ukuri umubaza muri kumwe mbabarira yayobye ni ukuvuga yasinzi yatakaye Okay. yasi dutandukire mu gihugu ca Uganda tubone umuririmbyi yitwa Eddie Kenzo Eddie Kenzo ni umuririmbyi Yeah. yashoboye kumenyekana akaba international mu mwanya muto ego ariko akabijya kiwe sakanzi ni kubera riri umva yaririmbye ikiganda Ikiganda, ariyemera yeah. nivyo bakamiliyoni baramenyekanye ba Palaso n'abandi ba Wizo na Radio ariko bararimba igiswahili bakarimba icongereza Icongereza, bakarimba ariko uyu musore ibanga giwe sinzi Ni ikiganda. ariko ikiganda si cyarose twagiye niyo ndirimbo benshi bamumenyeko Yego ariko rero ni umusore yabandanyije akora kandi aratera imbere cyane ubu unyafise indirimbo nyinshi shasha ariko je nabayitiyemo yimaze umwaka ati kubera iki kuko hari umuririmbyi yakora indirimbo ntizifate ariko agaheruka gufata kari no ku ma views menshi nakagakwirikira kitwa gute kitwa Tweyagale tweyagale bakadushiremo gatoya ya Nzenesi tenema zamu Dunia tenema zamu Tenkozesa bintu bicamu Tandukire mu gihugu ca Tanzania inyuma yuko mu ndweze twabazaniye Harmonize uno munsi twabazaniye Jux jokes ego Jux rero ni umuririmbyi twamenye karirimbo kavuga ati napata rako na wewe yes reka bakadushiremo gatoya ya Napata raha na mimi, napata raha hata mimi, acha yote unaniamini, sijui baby nikupe nini. Napata raha na mimi, napata raha hata mimi. Mera ni meza urabona yavuye kure yavuye kure ni hatari ni hatari ni Jux rero yamenyekanye cyane no kutundi turirimbo twabaye amahitsi ntashobora kudondagura ngo mpeze muratsko yabaye n'umukunzi wa Vanessa Mdi baraja mu rukundo gushika aho rumenyekana uno munsi arafise izindi ndirimbo harimo yeruka korana na Diamond n'izindi ariko uno munsi tubazanire yitwa Tunawezana niyo ikiri nshasha muziwe nubwo imaze amezi menshi nayo nyene niyo yagerageje gufata mu zindi zose karakora Tabasamu huwa mwenye kujisi mororo unaniweza kandi Claude nawe nyine yabonye umushobora acha avuga ati ananiweza huyo yes tuce dutandukira rero mu gihugu ca Kenya tubona umuririmbyi uberutse tubazaniye Otile Brown ubu tubazaniye Nyashiski Nyashiski rero Jeff Roman avuga ati mu baririmbyi babiri bo muri Kenya nkunda harimo arimwo n'umuririmbyi ashoboye gukora imidiyo yose yaba hip hop
canke R&B. Yeah. Yes, reka dukurikirane kwanza gato indirimbo yitwa Now You Know. Iyo ni indirimbo iramaze nk'imyaka 5, ni indirimbo yagiriye ko comeback. Yeah. Sino rafise indirimbo yakoze haheze imyaka 10 na ba Nameless. Yaramaze ikiringo c'imyaka 10 yarahevye umuziki. Hama caragira comeback kuri no ndirimbo yitwa Now You Know. Yeah. Twagi. Unfala mgani kama mng'ari kwa list juu ya Ferrari ana degree au ni journalist tu journalist nasikia wakiuliza ule boy wetu alienda wapi amepotea kazi Ofete jewe urashoboye rap ya ndakunda cyane rap ariko sindayiki wanza mu mwuga wanje no rap ariko sinzi nahisemo kuririmba nabo bavuga ngo kuririmba no kurira nanje nahisemo kuzandarira kuko ntangiye kurapa no sanga ndiko ndatuka abantu ni ata ya twagiye iyo ni indirimbo yitwa Now You Know ya Nyashiski atuburera ageze he arafite indirimbo nyinshi ariko reka tuze kuri aka kitwa Hayawani n'akaririmbo gafite ubutumwa bwiza cyane nako niko gaheruka gufata mu ndirimbo zose amazimi sakora yarakoze navuga ati album amakolabo n'aba Sauti Sol n'abandi na Jux ariko reka tubashiremo aka karimbo kitwa Hayawani. Kabla swala ukamilishe tafadhali Mola mwambie milele anichunge mimi nisijeza mashetani sinivamie chuki wivu tunakutesana omba kwako siwasikie kwa nini hatuwezi zote kupenda ya tuendelee tuendelee ni ndirimbo ifise ubutumwa Hayawani jewe sinarinzi ico gisigura ariko baravuze ati Hayawani n'abantu babi uyu unyavuga ati kubera iki je nawe tudashobora gukundana tudashobora guhuza habuziki Hayawani urabona ko ajya ariko arerekana abantu bakubitana barasana ya ni Nyashiski no muririmbyi novuga ko duhereje ko muri East Africa ariko reka twamaduhereza ku muririmbyi wacu nawe nyene ari muri diaspora tuce dutandukira kuri MT number 1 we twabazaniye no munsi uherutse yari Macmero MT number 1 rero no muririmbyi aramaze nawe nyene imyaka myinshi aririmba ariko nkuko avyivugira yatangiye kubifataho serie mu myaka 5 iheze aho yakoze indirimbo na ba Masoja arakore na ba Estanish n'abandi batandukanye ariko indirimbo imwe yamenyekanye cyane dufatiye no ku ndirimbo ziwe ifise ama views menshi iri mu kwaba gukwiza miliyoni nitwa Yasanirirenga twagiye iri wacu iyo nakuriye abaye umwana yari ntore yari umuyabaga yarezwe runtu ego ni indirimbo yasubiyemo yabahaga rero novuga ati arafite n'izindi ndirimbo za Mi Wife yakoranye na Masterland so yari ivy'abandi ndakunda indirimbo yiwe yitwa so yari ivy'abandi ego hama MT number 1 novuga ati muri kino gihe yarakoze na collab na Sadbi yashoboye kumenyekana cyane ego cyane ubu naho nyene yitwa Only You cyane namunyu wantwaye umutima ego hama ubu unye afise indirimbo ahageze ubu afise indirimbo zibiri kandi zose hits imwe yitwa Inyambo yindi nayo yitwa One Day ari kumwe na Sadbi kandi turashobora kugira ko na Jensezera tuzikurikirana ndagushimira muri kano kanya wampaye ariko kandi twibutsanya mwabonye ko turi mu gikorwa cha stand up for Evody ego tubatumirire abantu bose bafise umutima wo gufasha mwumvise ukuntu mushobora guterera haro nimero ya Limikash ariko isango nyamukuru ni hariya kuri Ingo live kuri Ingo bar aho tuzoba turi kumwe nyene n'abarimvyi benshi batandukanye bazoba baje gushigikira ico giteramo kugira hashobore kuboneka uburyo bwo kufasha Evody asubire kugira amagara canke ubuzima nk'abandi urazi ko afise ikibazo c'amafyigo abiri yose ariko bariko bararaba basiko boyakuramo bagashira ko rimwe kuko bavuze ngo rimwe riraremvye cyane tugerageze rero tumufashe twitabire kiriya giteramo azo bari kwa gatanu
hama kwinjira zo ari 5,000 n'ibihumbi 10 ariko hariho datike sponsor ku muntu wese yifuza kugira ico aterereye arashaka kubikora turazi ko abagira neza ari benshi cyane murakoze cyo tuvuga rero stand up for everybody twese hamwe isorosoro igwiriro reka nshimire mugenzi wacu captain yariko aradufasha twari kumwe na twatanguranye urana ko amasada asezerana iyo umuntu ariko aravuga ibintu abiri hari gusanga byarambye cyane reka tumushimire cyane dushimire Niki yari mu buhinga bw'amajwi ndetse na Claude yari mu buhinga bw'amasanamu ndabashimira mwebwe mwese mwari kumara dukurikirana Imana ibaheze gihe tudusura ku munsi wejo shene ni yindi ciao abavyeyi bakuvyaye rero nziza baguhaye ese cyo amahirwe bakambera databukwe n'amabukwe nobabera umukwe in the morning you my sunshine, you my sunshine. When the night comes, you'll be my